Turabaramukije amahoro y'Imana nshuti zacu, dufashe kano kanya keza ko gusangira namwe rino jambo ry'Imana tubona muri Zaburi igice ca 37, duhere kuno murongo wa mbere. Dusangira n'amajambo y'Imana tubona muri Zaburi igice ca 37 guhera ku murongo wa mbere, havuga hati: ntugahagarikwe umutima n'inkozi z'ibibi, kandi ntukagirire ishari abakora ivy'ukugabitanya, kuko bazotemwa vuba nk'ubwatsi, bazokuma nk'uko imboga zitotahaye zuma. Wizigire Uhoraho, ukore ivyiza, guma mu gihugu ushishikare ivy'ukuri. Uhimbagwe n'Uhoraho, nawe azoguha ivyo umutima wawe ugomba. Ukorere Uhoraho urugendo rwawe rwose, abe ari we wishimira, nawe azobishitsa. N'aya majambo y'Imana turiko turasangira, ariko numva twohagarara ku murongo wa 4 mw'Izaburi y'igice ca 37. Uwo murongo wa 4 utubwira uti: uhimbagwe n'Uhoraho, nawe azoguha ivyo umutima wawe ugomba. N'aya majambo numva twohagarara kuno musi, ugerageze gukora ibihimbara Uhoraho, ugerageze gukora ibinezera Uhoraho, kugira ngo nawe agukorere ivy'umutima wawe ugomba, kugira nawe aguhe ivy'umutima wawe ugomba. N'aya majambo numva twofata akanya ko gusangira yo mw'ino Zaburi igice ca 37, naho wohera ku murongo wa mbere ukamanuka ugasoma n'uya wa 6, nta kibazo. Kandi azokwerekana ukugororoka kwawe nk'uko umuco n'urubanza rwawe ruroranye, nk'igihe co mu mashoka. Ndumva cokora cose wogerageza gukora ibihimbara Uhoraho, ugerageze gukora ivyo Imana igomba, nayo izogushira hejuru mu gihe gikwiye, izoguha ivyo umutima wawe ugomba. N'aya majambo y'Imana numva twosangira, ico wokora cose wumve wohimbagwa n'Uhoraho, vyo wogenderamwo vyose ugendere mu bintu binezera Uhoraho. Ntugahagarikwe umutima n'inkozi z'ibibi, kandi ntukagirire ishari abakora ivy'ukugabitanya. Ntuhagarikwe umutima n'inkozi z'ibibi, kandi ntukagirire ishari abakora ivyo kugabitanya, kuko bazotemwa vuba nk'ubwatsi. Abo oya ntibaguhagarike umutima, ariko wizigire Imana yakuremye, ni Imana ishoboye vyose. Abo ntibaguhagarike umutima, wowe wizigire Imana gusa. Ivyo ugenda ucamwo vyose wizigire Imana, inkozi z'ikibi ntiziguhagarike umutima. Umurongo wa 3 niwo utubwira: wizigire Uhoraho, ukore ivyiza, guma mu gihugu ushishikare ivy'ukuri. Uhimbagwe n'Uhoraho, nawe azoguha ivyo umutima wawe ugomba. N'aya majambo y'Imana twariko turifuza gusangira nawe mugenzi wanje. Aho uca hose ugerageza gukora ibihesha ishimwe n'icubahiro Imana yacu. Aho uca hose ugerageze gukora ibinezereza Imana, nayo iguha ico umutima wawe ugomba. Ni Imana ishoboye vyose, ni Imana idukunda, ni Imana itwitwararika ku murango no mw'ijoro, ni Imana ituba hafi muri vyose.
ndumva twosangira n'aya majambo y'Imana aboneka mu Baroma igice c'umunani. Ni amajambo meza cane atubwira ivy'urukundo rw'Imana. Uko bimeze bityo tuvuge iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, ngo turwanya ninde? Hari Imana idukunda, hari Imana twitwararika. Reka dusome iki gice c'umunani, Abaroma igice c'umunani, duhere ku murongo wa 31. Naho natubwira ati urukundo rw'Imana. Ko bimeze bityo tuvuge iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo turwanya ninde? Itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izobura ite kutugabirira byose kuri we? Ninde azorega abo Imana yatoranije? Mbega ni Imana kandi ariyo ibatsindanishiriza. Ninde azobatsindisha? Mbega ni Kristo Yesu kandi ari we yapfuye, ibi biruta yarazutse, ari iburyo bw'Imana bitayekwa. Baradusengera. Ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa canke n'ivyago canke n'uguhamwa canke n'inzara canke n'ukwambara ubusa canke n'ukuba mwirinde canke n'inkota? Nk'uko handitswe ngo twirirwa twicwa bakuduhogwa, twagereranijwe n'intama z'imbagwa. Ariko muri ivyo vyose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Kuko menye neza ntakekeranya yuko naho woba urupfu canke ubugingo canke abamarayika canke abaganza canke ibiriho canke ibizoza canke abafise ubushobozi canke uburebure bw'amajepfo canke ikindi caremwe cose, atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Numva ari aya majambo twosangira. Wumva ata kindi kintu coshobora kugutandukanya n'urukundo rwa Kristo Yesu. Wumve ata kindi kintu co gutandukanya n'Imana igenda ikozigama ku munsi ku munsi. Ko bimeze bityo tuvuge iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo turwanya ninde? Fata umurongo wa 4 wo muri Zaburi igice ca 37. Umurongo wa 4 uvuge uti: utubwira uti uhimbagwe n'Uhoraho, nawe azoguha ivyo umutima wawe ugomba. Niwo murongo, naho wofata uwo nyene gusa ukavuga ati Mana yanje, gerageza gukora ibiguhimbara, kuko nawe ndazi yuko ushobora kumva ivyo umutima wanje ugomba. Ndumva kano kanya ko kubera akanya keza ko kugerageza gukora ivyo Imana igomba, nayo ibone kuguha ivyo umutima wawe ugomba. Reka Imana irushirize kubahezagira, reka Imana irushirize kuduhezagira, reka Imana irushirize kubana namwe aho muri hose, irushirize kubaha ivyo umutima wanyu ugomba. Mugire umugisha, mugire ibihe vyiza aho muri, mwarahezagiwe. Shalom, shalom.